majambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntatanezera. Baramukije amahoro y'Imana abane namwe mwese mugire mwumvirize intahe yanje. Ego shimiye Yesu bwa mbere na mbere anyemereye kuvuga, anyemereye gushingiye intahe. Ego Yesu nabahezagire nabaha umugisha. Amazina yiwanje nitwa Ndayihaya Juste, n'ishure Ngoma, ishure Ngoma ubwiriza Bigoti, Centre Bigoti, Mission Kiremba. Irindi zina naryo nitwa Wacunguwe, iryo ni izina nahawe n'Imana. Ego maze gukizwa. Wacunguwe turabisanga mu Ngoma ya mbere igice ca 4 umurongo w'9 n'umurongo wa 10 havuga ngo Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, namwise Yabesi kuko namushikanye bingoye. Yabesi atakambira Imana, Imana imuha umugisha. Nayo majambo tuyasanga mwaho nyene. Mugiye kukurikirana intahe ngire mvuge musanga neza na neza, sanga neza na neza Imana yashikanye kugakiza bigoye cane gose. Ego ntihobura n'ubundi namwege muri mwebwe muriko murumviriza mumvise intahe yanje muja musanga namwe Imana yabashikanye biyigoye cane muri ba Wacunguwe. Ariko iryo zina narihawe uko nyene, kandi ndashima Yesu yangiriye neza. Ubuntu n'imbabazi yangiriye ni ivy'igiciro ntangere. Rero nakuriye mu nzu y'abantu badakijijwe y'abakatolike. Iyo hagize ikintu kibabako, ari nk'ibintu nyene bikeka yuko ari imiyaga mibi baja ku bapfumu, wasanga dufise indasago twari kwiciye nyene kugira ngo dushobore kwikingira ivy'abarozi. Ariko ivyo vyose nasanze ari ubusa gusa. Nta kintu na kimwe nabonye gifise ikimazi nko kuba mu Mana. Kuba mu Mana ni ibintu novuga dufise by'inkoni y'icishimikizo. Umuntu yishimikiza n'ibintu vyo mutera ubwoba, atana kimwe co mutera ubwoba, kubera Yesu ari mu ruhande rwacu. Uwo tugwanya ninde? Niko ijambo ry'Imana rivuga. Tuhora hari mu ruhande rwanje, uwo ngwanya ninde? Nta numwe yo kugwanya, kuko ubushigikiwe uwuhagarikiwe n'ingwe aravoma. Nico novuga. Ariko nasanze muri Kristo Yesu ariho dufise umwidegemvye ntangere, ariho dufise amahoro atemba nk'uruzi. Jewe rero nakijijwe mvuye mu muryango w'abakatolike, sinari nkizijwe na umupagani katwa. Ariko Imana yabanye nanje. Ari indirimbo ikunda kuvuga ngo Imana yabanye nanje nkiri mu vyaha, Imana yabanye nanje nkiri mu butayu. Amajambo nk'ayo, Imana yabanye nanje ndi nkiri mu vyaha. Novuga nari umuntu nyene iwacu baheza baguhura kw'ibere baca bakuramiza inzoga. Inzoga niyo baca baguha. Rero jewe ivyo narabibayemwo igihe kitari gito, ariko byose n'ubusa gusa. Nasanze ari ubusa gusa, nk'uko umusiguzi yamaye ivuga ngo nasanze ngo ivyo guhamira
ngo ivy'isi ngo ari ubusa gusa, sunashimwe. Rero jewe navutse mfise amezi 12, iyo abandi bavuka bafise amezi 9, bivanye n'ukuntu iwacu uko abavyeyi bambwiye yuko bari bamuroganye n'inda, mama bamuroganye n'inda hanyuma azopfane nayo. Oriye rero yuko imbanyi ivuka ku mezi 9, ikivuka ku mezi 12. Ayo mezi 12 naho nyene yavutse bagiye ku mupfumu, umupfumu agatanga umuti, atanze umuti ca ndavuka, bica birakunda kumvuka. Rero jewe Satani yampize kera agomba kunyica, kuko yarabona neza burya Satani yitegereje umuntu arashobora kubona ko azovamo ikintu gikomeye, kuko iyo Satani ashitse imigabo yari yateguye, ubu simba nkiriho, simba mpaye ndashingiye intahe. Nagomba rero ndababwire bene data, umuntu wese ari mu kibazo, umuntu wese ari mu ntambara, areme turafise Imana ikomeye, Imana y'ubushobozi, Imana ishingura karimbi gashinze kumwasi, ikagasingura kakavaho, umuntu akaca agenda amahoro, afise amahoro atemba nk'uruzi. Rero bakundwa b'umwami, rero hageze ico gihe na abarozi barangendanira bagomba nyene kunyica, haragera n'igihe barandoga, ndatoboka n'amakoto, amakoto naratobotse. Ariko hanyuma rero kubera twebwe batari bwakira agakiza muhira, baca bagenda ku mupfumu, bagiye ku mupfumu arampa umuti, naho nyene ndawufata, nagarukiye kure mpakwa gupfa, kuko n'amakoto yari yamaze gutobagurika. Hanyuma ndakira. Hanyuma rero jewe mu bisanzwe kubera ivyo bibazo nagiye ndagira, hanyuma baragenda ku mapfumu, hariho ibintu bigukurikirana vy'amashetani biva ku bapfumu. Ivyo bintu biva ku bapfumu biragukurikirana, ugatuma ubuzima bwawe bugenda nabi. Sico kimwe n'umuntu ahuye n'ikibazo c'abarozi, akaca asenga Imana ikamubohora. Ariko hoho ugiye ku bapfumu, ivyo urabikira, mugabo hari ibindi navyo biba bikwinjiyemwo bituma umererwa nabi, ubuzima bwawe butagenda neza. Niyo mpamvu nagiye ndahura n'ibibazo vyinshi cane, bivanye n'ukuntu abavyeyi banyirukiye mu bapfumu, abapfumu bagakora nyene akomareba yabo, hanyuma bakabona ko nkize, mugabo hari ivyaciye binkurikirana, kubera sinabayeho amahoro, nabayeho ndi umuntu agwaragurika, nabayeho ndi umuntu ahoze cane, atakunda gutera inkuru, adakunda kuyaga, adakunda nyene, ukunda gusanga ari izore. Muri ubwo buryo nibwo nabayemwo. Hanyuma rero ngeze mu wa kane, aho nyene barasubira barandoga, nyene bagenda ku bapfumu. Bagiye kenshi ku bapfumu, haragera igihe jewe ndabona yuko kuja ku bapfumu atakimaze, kuko naritegereje mu babanyi twari tubanye, uwundi mubanyi nyene umupapa umwe baramuroga, baragerageza kuja ku bapfumu, mugaruhuka apfuye. Canza ahantu ndiyumvira ati none ko bagerageje, kandi abantu bamugeragereje nyene bakagenda ku mupfumu, abantu bakomeye mbere b'Itanzania bashobora kumutabariza agakira, mugabo akaba adakize, agaruhukira gupfa. Iki kintu simbona ko ari ikintu gikomeye, ko abapfumu nabo nyene badashoboye. Kaca nibuka yuko hari Imana bama batubwira ishoboye vyose, ikomeye. Iyo Mana rero ikomeye, ishobora, ikora vyose, nkaca ndayibuka, nkaca mvuga ati je rero ubu hagize ikintu kiza kivuye ku badayimoni canke ku barozi, jewe nzofuka amasenga Imana, nizera Imana, hanyuma bagiye ku bapfumu nanke mpebe imiti yabo ivuye ku bapfumu. Ndazi nubwo nzopfa, nzoja mwijuru kubera gushinga intahe. Iyo ntahe rero ndayifita iyo migabo ndayifita mu mutima, ndayishinga nyene mu mutima, iraguma. Ca ndizera, ca mvuga ati neza na neza Imana izongirira neza, Imana izongwanirira. Hanyuma rero haragera n'igihe
ndarota inzozi ndi muri 6ème, ndota inzozi mbona niga muri lycée Makamba, kandi sinari bwajeyo, nibarabara rijayo sinari ndarizi, kubera nari mutoya cane, nta hantu henshi nakunda kuza, nari umuntu nyene akunda kuguma muhira impande y'abavyeyi. Mama twarakundana cane kubera ikintu cyose agombye kuntuma yarandonka, umwanya wose yarambona akantuma, hanyuma bigatuma ankunda cane kurusha mbere umuhererezi wacu. Abana mu muryango umwana w'umuhererezi kusanga bamukunda cane, muga jewe vyari bitandukanye n'ivyo. Mu bahererezi sinarimwo, mugabo nari nk'ukwirikira umuhererezi, ariko bakunda jewe cane gose. Haragira n'igihe muhira, bakareka guteka, bagasiganwa bo muhira guteka, hanyuma bakaca jewe ambwira ati urasuja kujya kuri resitora kugira ngo ntugire ikibazo, ntusonze. Kandi je n'amahera y'ishure nije batangura kuyaha pare raporo y'abandi bose, kubera ku ishure jewe nubwo bari bantanguze batevye, bakantanguza bibaza yuko ku ishure bizonanira, kubera nari umuntu ahoze cane, atatera inkuru, atakunda kuganira n'abandi, umenga sinari nciye ubwenge, umenga nari kahebwe nyene, umuntu nyene arizore. Rero ku ishure jewe sinigeze mpitira n'umwaka n'umwe, naguma amenya, nagenda ndamenya, kandi nari mfise isezerano Imana yari yambwiye yuko nzorinda mpeza amashure ntahitiye. Hanyuma rero bigenda uko, bakama bampa amahera ya minervare imbere y'abandi bose. Muhira rero barankunda gose, na papa yarankunda kubera nari nciye ubwenge ku ishure. N'abigisha barabwira abavyeyi ati umwana dufise wawe araciye ubwenge gose ku ishure. Mugabo rero je nubwo nari nciye ubwenge gose, ubwo bwenge sinamenya iyo buva niyo kuko Imana yo nyene niyo yari yabunsizemo ubwo bwenge kugira ngo ndabishobore kubikora, kuko nari umuntu nyene mpaye ndiraba jewe bwanje nkiyumvira, nabona yuko ndi umuntu w'ikigugu ca nyuma nyene c'imperera nyene, umuntu nyene atabwenge afise, ariko kw'ishure nkabona ndabitora gose. Vyarantangaza cane. Hanyuma ndarota inzozi mbona niga muri lycée Makamba, ndabona amadarapo 3, idarapo gihugu, idarapo ry'ubumwe, idarapo rya East Africa Community. Ayo madarapo 3 ndahabona, n'amazu ingene apanze nyene ndabibona vyose. Nongera ndota izindi nzozi, mbona mama apfa ntaraheza amashure. Bica birambabaza cane kuko yankunda cane, birambabaza kugeza naho nsenga mvuga ati Mana ndasenze mw'izina ryera ry'umwami wacu Yesu Kristo, uze ureke mama ntatangure gupfa, ariko hofuma hatangura gupfa papa, kuko nifuza yuko mama twogumana kubera yankunda cane, yarafitiye ikimazi kinini, kandi twese mu muryango yaradufitiye ikimazi kinini gose. Ariko Imana ntiraba ivyo, Imana ikora ivyo ishoboye, kuko yavuze ati namye ndiyumvira nka kera, iyo nkakizwa mama akiriho nari guhava mbigifyine, kuko hariho ibintu ntari kwemera yuko bonkoresha, ariko kubera naziga ati nta muvyeyi mfise ankurikirana ngo bigende neza, avuge ngo mpore mwana, ngo nutekane bwa mwana wanje, naca nguma mbandanya nkora nkava mu gafyini. Hari ibibazo nagenda ndacamwo byatuma mba umuntu w'umuhizi, mugabo kubera mama ariho ntivyari gukunda. Bica vyerekana n'igihe
Yosefu se wiwe yarakunda kumufyinisha cane gose, amufyinishije rero akabona Imana irabona neza yuko hamwe itamukuye impande ya se wiwe ako gafyinyi katazohera. Hariho n'indirimbo bakunda kuririmba ngo Yosefu yategerezwa gucishwa mu bikomeye iyo akaguma i Kanani iruhande ya se Yakobo, ariko w'igifyine kandi vyasaba ko umuhizi ntiyari gutwara igihugu ca Egiputa. Ni amajambo nyene avuga. Rero nasanze Imana itubonera vyiza imbere kugira ngo ibintu umukozi w'Imana umwe niwe yavuze ngo Imana ikamya akagezi yateguye akandi. Rero ibibazo uzobona uciyemwo ukagira ikibazo kanaka, uzomenye neza yuko Imana ikuzi kandi igiye kukwishura, kandi vyose izobiroranya neza, ata kintu na kimwe kizogenda nabi, kiretse uvuye mu bugombe bw'Imana, uvuye mu masezerano, uvuye mu nyonga zayo, ukivayanga n'ivyaha. Ivyaha nivyo bituma Imana yigiza kure, Imana ikatuma. Kandi mugabo ikintu nasanze nabonye, Imana iritegereza umuntu nubwo yoba ari mu vyaha, ikabona umutima wayo ukuntu umeze. Harya nubwo yabwiye ntuzeye Dawidi ati, yabwiye Samuel ati nabonye umuntu afise umutima nk'uwo ngomba. Harya si ukuvuga ngo Dawidi ivyaha ntiyoba yarabikora, yoba yarabikora mugabo Imana ikabona yuko afise agakiza k'ubugingo, agakiza k'ubugingo. Ego rero amaze kubona yuko afise agakiza uwo Dawidi, Imana icivuga ati je n'ukuri umuntu nk'uwo afise agakiza ndamukeneye kugira anyobororere itorero ryanje, ayobora Abisirayeli. Yesu abahezagire. Rero nukuvuga Imana idufitiye umugambi mwiza wo kutugwanirira no kutuneshereza abadayimoni, kuko Imana mutari kumwe ngo ikwiyereke ikugwanirira abadayimoni, ntiwoshobora kunesha ivyaha nibikunda na gatoya. Ego nasanze ivyaha bigoye kunesha gose iyo utari muri Kristo Yesu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe, muze musabe ico mugomba. Yesu nabahezagire cyane. Rero ayo majambo iyo mpenda yasoma aranezera cyane, afise inkomezi nyinshi cyane ku buzima bw'umuntu wese. Iyo ari muri Kristo Yesu ashobora kunesha umwanya wari wo wose, icaha kize, intambara ije aranesha. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero nukuvuga maze kurota, jewe nakuriye mu nzu nkuko nabivuze, nakuriye mu nzu y'abantu badakijijwe muri Katolike. Rero nasanze ni muri Katolike hariho abantu usanga bemera Imana, bakizigira Imana, bataja mu bintazi. Muga twebwe twari mu bantu baja mu bintazi n'ubu, kandi bamwe ntibarabohoka. Ndacasenga Imana, ndacahamagara Imana kugira ngo idutabare. Ariko turafise isezerano neza yuko mu muryango wacu Imana izobarokora, turarifise isezerano, kandi turashimiye Yesu yaduhaye iryo sezerano, kandi rizoshika, kuko na jewe sinarinzi ko rizoshika. Naziye ndavyibona ko mu bintu bitoroshe na gatoya na gato. Rero no kuvuga jewe naciye mu vyaha vyinshi, no kuri iyo murunganwe nyene dutuma dukora ivyaha vyinshi cane. Harya abana bakiri bato bagakora ivyaha, je ndarasambanye, ndakora icaha c'ubusambanyi. Rero hakagera igihe zo kugurura, urabona umuntu agiye mu busambanyi aba ari porte d'entrée y'abadayimoni bayinjije muri we. Rero naciye nguma nkora ibintu bita masturbation, nkisambanya vyinshi, nkakora narisambanya gose ku rugero rwo hejuru. Rero haragera igihe ndihebura, ndabona yuko ntakikira, ndabona yuko
jewe ubuzima bwanje bwamerewe nabi kubera ivyo vyaha nagiyemwo, ariko Yesu ntiyagombye kundekeraho, yarantabaye arangirira neza, aranyereka agakiza k'Imana. Nukuvuga umuntu wese nubwo yoba ari mu vyaha bimeze gute, nubwo woba uri muri masturbation, nubwo woba uri muri copinage, nubwo woba uri mu busambanyi bukabije gose, Imana irafise kugutabara, irashoboye kugutabara kandi birakunda kwigutabara. Niwizere Yesu n'umwami n'umukiza urakira, urabona gutabarwa n'Imana, urabona guhezagirwa n'Imana, urabona umugisha uvuye muri Kristo Yesu, urabona umugisha udagabanije mu vyo Yesu agukorera, kuko Yesu ariho kugira ngo adukize ivyaha, adukize ingwara, adukize ibintu vy'amashatani, ibintu nyene vyatugize nabi, vyatumye tugira umujinya, vyatumye tugira umwiza muri twebwe, ntitugendere mu muco tukagendera mu mwiza. Umwiza ukaba ari umuzitanya, naho wowe ungana gute Yesu aratamanzura umuco hanyuma ukagenda habona. Yesu abahezagire. Hanyuma rero nca hageze igihe ndatabagwa n'umwami Imana. Nari muri lycée Rutovu, niho nariko ndiga ishure. Nevyo gatoya ndeko ndavuga muri lycée Rutovu, natanguye kwiga muri lycée Makamba nkuko nari narose inzozi, nsanga uko nabibonye niko biri. Rero ndi muri lycée Makamba, nongera ndarota inzozi mbona niga muri lycée Rutovu, kandi ico gihe no kuvuga Imana yasambuye lycée Makamba kugira ngo nanje nje muri lycée Rutovu. Ico gihe hari excellence, hari haje excellence, baca barasambura, baca bavuga yuko muri lycée Makamba abatari muri excellence batobandanya biga ishure. Hanyuma rero nca nanje mbamwo mu bantu boriyanse muri lycée Rutovu, abandi baborianta muri lycée Rutana. Amasegisi 5 abiri bayorianta muri lycée Rutovu. Muri lycée Rutovu kubera nari nabonye inzozi, mbona mbatizwa, mbona tubatizwa n'abandi banyeshure nyene twigana muri economique, je niga igisata ca economique. Hanyuma rero nongeye gusubira inyuma gatoya, niga mu w'icumi, niho nabwira abanyeshuri ati jewe nzokwiga muri lycée kandi nzokwiga igisata ngomvye. Rero hageze igihe jewe sinaronka amanota kuja muri lycée, rero ca ndasaba ikibanza, ca ndakironse. Rero niho baca bambwira ati vuga igisata ugomba kwiga aba arico wiga. Ncasanga hari igisata ca economique n'ibindi bisata nyene, ndaraba nyene kubera je nari nshoboye ibiharuro cane, nakunda ibiharuro gose, ca niga igisata ca economique. Nivyo nyene rero nca ndiga igisata ca economique. Hanyuma rero naragiriwe ubuntu mbandanya kuri iyo shure, kandi nubwo menga sinciye ubwenge, ariko mu manota ya pourcentage nagenda ndonka amanota atari make, menshi cane gose, kandi nkaba mu kibanza ca hafi. Ego, kandi Imana yarangirira neza kubw'isezerano yari yansezeraniye yuko nzoheza ntahitiye. Vyose Imana yarabisohoye kandi vyaragenze neza. Ego, ndabivuga neza kuko hari ivyo yankoreye, Imana yagiye irakora bikomeye cane. Hanyuma rero maze kurota yuko niga muri lycée Rutovu, nkabona nabo twigana twabatirijwe mu mazi menshi muri Pantegote. Ngabo rero nca mvuga ati aba bantu babiri tuzobatizwanya, ndabona neza yuko batazohava babatizwa hamwe nanje. Ndamira nk'ubipinze izo nzozi, kuko navuga ati aba bantu n'abantu badashoboka,
n'abantu badashoboka tuzi mw'ishure, badashoboka, batameze neza, badafise imico myiza. Mugabo jewe naravuga ati nubwo ndi mu vyaha ibi ndashobora kubiheza, birashobora guhera nkakizwa neza, kuko naragerageza kurondera agakiza, narakunda gusenga kuko muhira umuvyeyi mama niwe yakunda kutwigisha gusenga, nubwo baza mu bintazi barakunda gusenga byose. Imana yarakoze ibikomeye, kandi mama n'ukuri yasozereye neza, kuko yasozereye ari muri Pantekote, yavuye muri Katolike, baramusengeye amaze kugwara, ndaza kubivuga ko gatoya imbere. Rero hageze igihe ndi mu w'12 mama aca arafatwa n'ibintu vy'imiyaga mibi. Amaze gufatwa n'imiyaga mibi, iyo miyaga mibi iramugirira nabi, aramererwa nabi, camutwara mu masengesho. Nukuvuga bamutwara mu masengesho, bongera baza ku bapfumu bamuzanira imiti. Rero igihe ciwe kigeze cyo gupfa, niho yaciye avuga ati jewe imiti yose mwanzaniye nta kimazi, ntihagire n'umuti rero musubira kunzanira n'umwe, wose acarayizerera no ku bisoko vy'inzu bari bayisize, arayitora arayiturira, acarihana neza, acarakizwa, acanyuma acararangiza. Yarangize yihanye neza, ari mu gakiza, ari muri Kristo Yesu. Amasozera yiwe yasozeye neza, abararangije ivyo nabonye mu nzozi biba birashitse, aca apfa ndi mu w'12 ntaraheza ishuri. Hanyuma rero nca ndagenda muri lycée Rutovu, bamaze kugira inama muri lycée Makamba, bakabona yuko dukwiye kuvaho tukaja mu yandi mashure. Naciye ngenda muri lycée Rutovu. Nshitse muri lycée Rutovu ndahiga, n'ishure nari nabonye ndi mu nzozi nigamwo, niryo nizemwo. Ingene nazunguruka kuri piramide hose, nkahazunguruka ni mu mashuha, vyose ndabibona, ndabigenda, vyose biraba, nta kintu na kimwe kitabaye. Rero hariho ijambo ryo muri Yoweri 2:28 ngo abahungu n'abakobwa bazobona ivyo beretswe. Ivyo nukuri ivyo uko nukuri kuzima, novuga nukuri kuzima, kuko ivyo umuntu azoyeretswe arabibona neza neza na neza. Ego, kandi ivyo weretswe urashobora kubibona, ukabibona neza ko ari ivyo nuko atari vyo. Ego, ariko je ivyo nabonye nasanze ari vyo, nasanze uko nabironse ariko bimeze. Hanyuma rero nshitse muri lycée Rutovu, naho nyene nongera kurota inzozi, mbona nafashwe n'imiyaga mibi, n'ibintu n'ingwara, abantu baburiye ingwara ntibayitore, ibintu nyene vyatangaje abantu benshi. Rero ndabona neza nyene banzanira imiti, ndayanka. Nkuko nari nabivuze neza yuko je naragize imigabo mu mutima yuko ntazo kwihumanisha imiti y'ikirundi ivuye ku bapfumu. Hanyuma rero nshitse aho nca ndagwara mu gice ca gatatu, hari itariki 26 z'ukwezi kwa kane, mu masaha ya gatondo 2018. Mu masaha ya gatondo niho nafashwe nk'umuntu afashwe n'umuyaga nkuba. Mu nda nkumva ibintu biguma bimeneka, umenga ni ibintu vyari bivyimbe mu nda biriko birameneka. Nkumva nyene umuriro mu nda, nkagira inyota nyinshi. Ngiye kunywa amazi, naranywa amazi sinamenye iyaza, nkumva aca ku mubiri. Byari ibitero vy'imiyaga mibi bikomeye cane, ariko Yesu yarahabaye, aragwana intambara idasanzwe. Ndaza ko bivuga neza ingene Yesu yangwaniriye, ingene yantabaye, ingene yankijije, ingene yanyitangiye gose, kugira ngo abo badayimoni, iyo miyaga mibi
ntihagire ububasha ngirako. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero maze gufatwa ndapfa ndaraba, ndavye rero sinamenye iyo ndiko ndasenga ntararaba, narasenze isengesho ndavuga ati Mana yo mwijuru untabare nkuko watabaye ca gisuma mw'izina ryera ry'umwami wacu Yesu Kristo, kuko ico gihe nari mu vyaha, sinari bwakizwe, sinari bwihane, nabona neza yuko ndi hafi yo gupfa, ndi ngomba mfe kandi ntagikira, kandi ntaza mwijuru nza mu muriro, kuko nari nzi neza yuko umuntu apfanye ivyaha atihanye ivyaha yarafise ataja mu muriro. Rero nanje nari mfise ubwoba bwo kuja mu muriro, rero nico gituma naguma senga iryo sengesho ati Mana wibuke nka ca gisuma ari ku musaraba, unyibuke mu bwami bwawe, uranyibuka mu bwami bwawe. Niyo masengesho nasenga. Rero nca ndaraba ndavye mpera saa moya gushika saa munani, nagiye kurabuka saa munani. Ndabutse saa munani nca numva kw'ishure bariko barayogora, nca ndabaza ko bariko barayogora n'ibiki, baca barambwira ati barasohotse bagiye muri grande pause. Bari bagiye refectoire, bari basohotse saa munani mu kiruhuko gikuru bagiye refectoire. Rero nca ndababwira ati ntwara muri dortoir, hanyuma nca mfata urugendo ntaha muhira, kugira ngo muhira nipfuza yuko bazoza kumvuza bakongera bakansengera, kuko narumva neza ibintu vyamfashe neza, ko ari ibintu vy'imiyaga mibi, ko ari ibintu biva ku badayimoni, ko ari ibintu biva ku barozi. Yego rero Imana yarankoreye ibikomeye, yarantabaye kabisa. Nabonye ikiganza c'Imana, narabonye ubushobozi bw'Imana ingene bushingura karimbi gashinze k'abadayimoni badushingiye. Yesu nushimwe, uri gitangazo akomeye, uri wo gushimwa, wakoze ibikomeye, wakoze ibihambaye, wakoze Mana mw'izina rya Yesu ivyo ntari gukora. Kandi umwana w'umuntu wakoze imirimo ntari gukora, kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Wakoze imirimo ntari gukora, kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Wakoze imirimo ntari gukora, kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Wakoze imirimo ntari gukora, kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Wakoze imirimo ntari gukora, kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Imana yakoze imirimo ntari gukora, kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icubahiro, Yesu natunezerere. Amen. Yego hanyuma rero baca barandihira amahera taha muhira rero maze gushikayo barambaza tuwa vyagenze gute, kubera ico gihe rero nafashwe nduba ntavuga. Harahera umwanya harashobora kumbaza ikintu sinda kwishure, nkaguma ndakuraba n'amaso uko nyene, kandi navyumvise bikanka ko mvuga. Imana nishimwe ko yasubiye kumpa kuvuga, nkaba ndiko ndashinga intahe, nkaba ndiko ndashingira intahe abariko baranyumviriza bose. Intahe ndakeneye Mana ize ibe mu bushobozi budasanzwe, abantu baze babone kukora, abantu baze babone kuhambaye, abantu baze babone yuko ushoboye, abantu baze babone yuko uri uw'ikimazi, wakoze ibikomeye. Yesu nushimwe. Rero ca ndagenda, umumama twabana arota indirimbo, acambwira ati iyi ndirimbo yo muri kantike ivuga ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ntiwigungane ivyo yagukoreye, babwire bose ko ari umukiza. Ibintu nk'ivyo ngo basengere nk'uko nawe yagusengeye. Ego iyo ndirimba yimpaye sinaza kuyiririmba, ndayikengera
mugabo maze kumva ndemerewe cyane n'ibitero by'abadayimoni by'abarozi by'imiyaga mibi, nca ndagenda ndafukama ndasenga, senze nca ndaririmba indirimbo twahora turi numvise baririmba muri Pantegote y'ijana na mirongo ine na kane, ndayiririmba ndayihejeje nca numva ntabawe rero birabatangaza kuko uwo mumama n'uwo mukuru wanje bari abapantegote umukuru wanje yari amaze gukizwa, je rero nari nkiri umukatolike ntari bwaki, ariko Imana yari kirandondera kuko nari narasenze isengesho mvuga ati Mana je nkeneye yuko abantu aribo bazompindura, nkeneye yuko ari wowe nyene uzonyihindurira ubwawe nyene, nkabona neza yuko ari wewe unyeretse yuko mpinduka, kuko hariho abantu bahinduka mugabo bagahindura idini ntibahindura umutima, bakaguma mu vyaha, bakaguma bakora ibibi, bakaguma bakora nyene ibintu bishisha nyene, n'abantu bavuga ati none nk'urya yahinduriye idini iki, canke ugasanga hariho abahindura kubera umugabo bagahindura idini kubera umugabo canke kubera bagwaye gutyo ariko ntibahinduke mu mutima gose. Ariko twari dukwiye guhinduka mu mutima, iyo umuntu ahinduye nk'idini akagira impinduka mu mutima nziza, ivyo vyoba ari vy'ikimazi gose, kuko biba ari vy'ikimazi cane gose, kubera ubuhinduye mu mutima ukava mu vyaha ukaja mu bugingo. Yesu nabahezagira rero ca ndabaho uko nyene, maze kuririmba iyo ndirimbo numva ndanezerewe cane mu mutima, ndumva nyene novuga, numva no bashingira intahe nkababwira yuko Imana yankijije, kubera nagiye ngafukama nkasenga ahantu mu cumba c'amasengesho, ndafukama ndasenga, ndongera ndirimba iyo ndirimbo, ca numva ndatabawe, nca ndababwira ingene vyagenze, ndabibabwira uko kose. Hanyuma mukuru wanje camubwira ati none noza kukuronderera umukozi w'Imana mukavugana, hari ingorane? Nca ndamubwira ati genda umubwire. Aca aragenda aramurondera, ntiyatevye aca araza aransanga aho ndi nyene, arambaza arambwira ati none wewe wipfuza ko tugusengera ugakira iyo ngwara gusa, ntuzoca uba umupantegote canke ukeneye yuko uca uba umupantegote? Nanje mu mutima nari ninamuye mvuga ngo nzoca mvuga ngo nkize ingwara nzoca nza muri pantegote. Rero uwo musi sinaba nkikibivuga, nca mvuga ati nkeneye kuzoca niga igice nkaba umupantegote. Ari izina ry'Pantegote n'ukuri riranezera cane, kuba naragiye muri Pantegote ndabishimira Imana. Yesu nabahezagire, jewe ndashimira Imana kuba narabaye umupantegote. Hariho indirimbo nkunda kuririmba ikorase ikunda kunryohera cane, nkunda kuvuga ati Pantegote Pantegote mbega izina ryiza, ngomba kuba umupantegote, ngomba umuriro wa Pantegote, Yesu ngira umupantegote, ndongogwe na mpwemu yera. Pantegote Pantegote mbega izina ryiza, ngomba kuba umupantegote, ngomba umuriro wa Pantegote, Yesu ngira umupantegote, ndongogwe na mpwemu yera. Nigote Pantegote mbega izina ryiza, ngomba kuba umupantegote, ngomba umuriro wa Pantegote, Yesu ngira umupantegote, ndongogwe na mpwemu yera. Yego nukuri Imana ngira umupantegote, ndongogwe na mpwemu yera, apana urongogwa n'akameremere k'umubiri. Yesu aduhezagire, umuntu wese ariko aranyumviriza arongogwe na mpwemu yera. Pantegote ni izina ryiza, Yesu abahezagire nk'uko muvyumvise, ni izina ryiza kuko ni izina ry'ukuza kwa mpwemu yera. Yesu abahezagire. Iyo niyumviye Pantegote numva nezerewe cane, ndi mu muryango wa Pantegote numva nezerewe cane, kuko hari ikintu ca mbere kinezera, nuko umwanya wose ugomvye kwihana icaha uca wihana icaha. Ariko muri Katolike vyari bigoye cane kugira ngo uze kwirega,
warashobora kugomba kuyirega mugabo ukabura umusaseredoti aje kukwiregesha, kuko umusaseredoti yategerezwa kwambara impuzu z'ubusaseredoti kugira ngo atange isakramento ry'ikigongwe, baryita isakramento ry'ikigongwe. Rero ico gihe jewe naragira ikibazo cyane kubwo kubura umusaseredoti kugira ngo nirege, kuko naranka kugumana ivyaha, kuko narinzi neza yuko umuntu atihanye inzambi ivuze canke agapfa acatahira gihonomo. Ivyo nari ndabizi gose naho nari muri Katolike. Yesu abahezagire. Kandi umuntu wese aza kunde kwatura ivyaha, hari ibintu nkunda kwatura ivyaha. Yesu abahezagire. Je ndakunda kwatura ivyaha naho kiba kimeze gute. Mbere nabwiye abantu nababariye ati jewe ndabashingira intahe, nababwiye ati je nzokwihana icaha kigombe kinyitwarire, nzorabe ko kizonshobora. Nzokwihana icaha kigombe kinyitwarire, kuko icaha hari igihe umenga cyo kwitwarira. Ari icaha umuntu ashobora gukora mugabo yacatuye ukamenga cyo mwitwarira. Ariko nubwo je nziga nagikoze, nzokwatura neza, ndavyature mvuga ati jewe nakoze iki niki gutyo, ndavyature neza ntacishije iruhande, kuko ari umuti uvura. Kwatura n'umuti uvura. Umuntu yari yarapfuye akaba muzima, yari yarahwereye akaba muzima, akongera agakira, akongera akaja ku rutonde, akongera akaba umuntu muzima, akaba umuntu w'icubahiro, akaba umuntu akomeye, akaba umuntu ahambaye. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire, abampera umugisha gose cyane gose, kandi bimwe by'umwihariko. Yesu abampezagirire gose nukuri. Mpaye ndumva jewe ndiko ndavuga Yesu, ndiko ndavuga mw'izina rya Yesu, numva nezerewe cyane kumva mpaye ndashinga intahe, kuko jewe intahe narumva neza ko nzoshinga intahe. Jewe umukristo ni wavuga ati cyenda umukristo ndashinga intahe. Yesu abahezagire. Indirimbo y'108 ivuga ati je ndi umukristo ndashinga intahe. Umuntu akaba umukristo wo gushinga intahe, akumva ko afise intahe yoshingira bene data, bakanezerwa, bakubakwa, bagakira ibintu. Erega intahe rimwe umuti uvura. Nasanze intahe, je ndakunze kumviriza intahe nyinshi usanga nzi intahe nyinshi gose z'abantu batandukanye, kubera intahe ziri nk'umuti uvura. Hari igihe nzasanga ndi mu kibazo nkaza numva ndanezerewe, ndatwenze, numva nyene notwenga, numva nezerewe cyane gose. Yesu abahezagire. Rero naciye mvuga byinshi gose kubwo kunezerwa cyane no gushinga intahe. Yesu nabahezagire cyane. Ariko rero ncamba ndi Makamba amaze kumbwira yuko nkwiye kumwe umupantegote nkakizwa, ndabimwemerera. Mugabo mu nyuma cangira intambara nyinshi zuko ati none ko nemeye yuko nzoca nigi gice nkabatizwa, aha abantu ntibazontwenga, abantu nzobaca hehe mbatijwe ndi umuntu nyene akuze, ari mu mashure nyene akuze nyene, kuko nari mu 13. Nca ndiyumvira nyene ivyo birambera nk'intambamye. Ariko Yesu ayo yaramajwi y'abadayimone, ariko Yesu aragwana mu ntambara, aranesha. Rero nca nguma afise ibibazo, ariko Yesu yarabigwanye arabinesha. Ubu ndo umupantegote. Yesu abahezagire. Hanyuma rero umunsi umwe, kuko jewe kuva mfashwe ico gihe sinarara nsinziriye, narara ndi maso, naguma ndi maso uko nyene, sinaronka itiro, sinigera sinzira, nta tiro naronka. Ariko uwo munsi mu gatondo ka dimanche nca ndaronka agatiro gakeya, nca ndota inzozi mbona tisubira kw'ishure,
baragukeneye, ama interrogation ni menshi n'amanote ni menshi, subira kw'ishure. Ngiye rero kuri abo mudame twahora tubana nyene yari yavuyeho aho twari tubana nyene, we yari yandontoreye ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ntiwigunganye ivyo yagukoreye, nk'uko ntariko ndavyigungana ndiko ndabivuga ibintu Yesu yankoreye cane kugira ngo namwe muvyumve muhimbaze Imana kuko ibagendeye. Yesu abahezagire. Iyi ntahe nagombye kuyivuga kugira ngo bene data bakoraniye hirya no hino, bene data bakoraniye mu micungararo yose ni kw'isi yose, kugira ngo iyi ntahe bayumvise bagirire ikimazi abumva ururimi rw'ikirundi. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero nca ndagenda kumuramutsa, ndamuramukiza cambwira iyo message nyene narose mu nzozi, ayimbwira uko nyene, arambwira ati banyandikiye message bambwira ngo ndakubwire gusubire kw'ishure kuko ama interrogation ni menshi, ngo n'amanote ni menshi, ngusubire kw'ishure rero wige. Rero nanje sinari bwamererwe neza mu mutima, ariko kubera je ico gihe numvise ijwi naragerageza kurigendera, canke ari ikintu ndose naragerageza kukigendera. Ico gihe narayoboka gose. Yesu abahezagire. Hanyuma rero nca ndagenda ndabwira mukuru wanje, ndamubwira ati mpa itike ngende kw'ishure, harageze ko ngenda kw'ishure. Mukuru wanje rero arantampambarira, arambwira ati we nakubwiye ati ukazokumva uronse akamitende yuko ugenda uzobivuge kare kugira ngo muhira bagire iki n'ikintu bashobora barondera itike rizokujana, none ubivuze ubunyene ngo ugomba kugenda ubunyene. Ati nikibaho, ntigishoboka na gatoya. Rero nca numva ndababaye gose kuko jewe mvuze ikintu ico gihe ntunyemerere ivyo mvuze, naca numva mbabaye gose, nkumva mfise umubabaro mwinshi gose, nca ndagira umubabaro mwinshi nyese. Mbere acara ndabibona yuko nagize umubabaro mwinshi, hanyuma acara vyitwararika, aragerageza uburyo bwose arayarondera arayaguranya, ayitike nca ndayaronka, nca ndagenda. Nshitse mu Rutovu, nshitse mu Rutovu kubera umukozi w'Imana twavuganye yuko nshitse mu Rutovu nzoca mbwira chef wa groupe anyandike mu bigi gice, hanyuma ninataha ntaraheze igice nzoca ndakibandaniriza imakamba. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero nshitse mu Rutovu ca ndumva nyene amahoro atemba nk'uruzi, numva ndanezerewe cane, numva nyene ndakize kuko ivyo bintu vyari vyamfashe numvise bigiye, naca nsigarana amahoro atemba nk'uruzi. Ayo mahoro n'ukuri asha n'amahoro adatangwa n'abisi numva mfise mu mutima. Rero nca ndumva ndanezerewe cyane, ndumva amahoro atemba nk'uruzi. Mana nushimwe, warakoze. Ibintu vy'amahoro turabikeneye mu mitima yacu, abantu babuze amahoro ni benshi, turabasengeye mu izina rya Yesu. Mana ubakize ubugingo mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Rero nca ndanezerwa, ndahimbagwa, ndumva nezerewe mu mutima, ndumva amahoro atemba nk'uruzi, ndumva nezerewe gose. Hanyuma rero bigenze uko shitse mu Rutovu nkipfuza gutaha kubera nyene naguma ibitero vyaguma biza nyene kungwanya, nkategura ati buca ntaha kubera n'uruhusha nari nkirufise, sinari bwasi nyishe roturu. Rero nca rero bukeye mu gatondo nkaca nzinduka nakize meze neza. Rero kw'ishure byarankana, ibintu nari ngwaye byarankana yuko nza mw'ishure ngo nige, naguma idorotwari. Hageze interrogation nkagenda nkakora kandi nkayitora ntize, n'amanote bafatira nkige ivy'amanote nyene akaba ari byo niga, bafatiye amanote nkiga ikagenda neza, nkabitora ugasanga nk'ikesiyo zitanu ntoye zine, imwe irananiye. Kenshi niko vyagenda, nk'ikesiyo zitanu bazanye natora zine, imwe ikananira. Rero caragera igihe hageze mu ma examen, kuko hari mu gice ca gatatu igihe nafatwa, hari mu gice ca gatatu ca nyuma. Rero jewe
mu gice ca mbere n'ica kabiri nari namenye, nari mfise amanota atari make. Mugabo rero uwundi muhungu yaba uwa mbere mw'ishure niwe yaciye aza aranyegera cane arambwira ati none ndakubwire aha ntiwogenda ukabivuga muri diregisiyo ukazotaha ugaheba ishure ukamanza ukagenda ukaruhuka, hanyuma uruhutse wakize ukaca ugaruka kwiga, ntuzohave ubura nayo ikibanza. Aha ibintu bitunanira twebwe twize, wewe utaba wize ukagenda gukora interogasiyo, aho wewe urabitora. Ambwiye iryo jambo numva ndababaye gose, kuko naye n'igice ca mbere n'ica kabiri namenye, navuga ati asha maronka seritifika naje ndimwo, yego nabona ko nzobamwo kabisa, kandi vyarabaye, Imana yarakoze. Ariko ndabandanya ndahura sinamwishuye, naciye ngira umubabaro cane, kuko jewe umbwiye ibintu numva bintera umubabaro, naca mbabara, sinanakwishura, naca nduba, kubera jewe sinavuga ico gihe haragera igihe simvuge, nkaguma nkoze naruvye. Rero aca ndahora ariko nkabandanya nkora uko nyene muri ubwo buryo, kubera nabona nyene ndabitora. Umunsi umwe rero ageze ko dukora ikizame ya nyuma, yari situation d'integration ya nyuma, hari ku munsi wa Mungu, nca nzinduka namugaye amaguru yaravye inyuma yose twarabiri, baca baransengera, bansengeye haca hatibuka umuriro mudasanzwe utibukira mu maguru. Numva uwo muriro nyene inyama ziratikimba, nka zirya nyene batetse mu nkono, uvuga ngo batetse mu nkono, ziratikimba, wa maguru aramuguruka kubera bansengeye nyene. Mugabo bari bansengeye, hanyuma baca baragenda muri groupe, gusa yari chef wa groupe n'undi ajwe baransengera, hanyuma bagiye haheze nk'iminota 5 niho numva umuriro utibukira mu maguru, inyama ziratikimba mu makoto hose haratikimba, nka zirya nyama batetse, amaguru acaramuguruka, cangira amaguru nk'ay'uruyoya ruvutse. Asha unyitegereze neza n'amaso wabona ko ari uruyoya ruvutse. Nca ndashima Imana, nca navuga ati Imana irakoze, kuko nari nasenze isengesho mbonye amaguru amugaye akaraba inyuma. Naciye nsenga isengesho mvuga ati Mana ndasenze isengesho, ndasenze nukuri jewe sinkeneye kuba ikintu c'ikimuga, ikintu umuntu nari inkomeye, nari imeze neza, naragiriwe amahirwe nkaba umuntu akomeye, nkaca mbikimuga. Mana ubindenganye ibi bintu, nopfuma mpfa hako mbikimuga. Jewe naranse, naguma nsenga isengesho mvuga ati hako noba ikimuga, nopfuma mpfa, kuko gupfa gufise ikimazi kinini. Upfuye uri muri Kristo Yesu uba upfuye neza, mugabo hako woguma kimuga navyo, nubwo nyene ntagomvye kuvuga yuko ibimuga atakimazi, navyo nyene birafise ikimazi ku bugombe bw'Imana yayo. Mugabo jewe kubwanje hako nawe ikimuga, numva neza yuko nofuma mpfa hako mbikimuga, nari inkomeye nkabikimuga, nofuma mpfa nkaja mwijuru nkaruhuka uburuhe. Kuko kubaho uri kimuga ataco wifasha, ataco wishoboze, usanga ari ibintu bikomeye cane. Yesu nabahezagire. Yakoze imirimo ntari gukora, kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Wakoze imirimo ntari gukora, kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Wakoze imirimo ntari gukora, kandi umwana w'umuntu atari gushobora. Yesu nabahezagire cane, abaho umugisha gose. Rero naragize ibibazo, no kuvuga jewe haraheze ukwezi kose ntoga, kandi amazi ndayoze, naca numva ngize ibibazo, naca ngira ibibazo, nkumva ndaturubuye, nkumva nyene ndagize ikibazo gikomeye cane mu mutima, nkumva noturubura gutyo, kuko
nishize ko amazi hari igihe naja mbona ibishirira ku mubiri by'umuriro vyaka nyene, vyari ibintu by'ibisigo vy'abadayimoni nyene bikomeye cane, nkavayo naturuye nahahamutse rwose. Je naragize ikibazo cihahamuka rwose kubera ivyo bihe naciyemwo. Rero hari igihe nashobora kuba muremure nkongera nkaba mugufi, nkaba muremure nkongera nkaba mugufi. Urumva vyari ibintu vy'imiyaga mibi bikomeye cane biteye ubwoba. Ibindi navyo hari igihe nigera guhinduka inzara z'ibisiga, inzara z'ibisiga gutyo nkahinduka inzara z'ibisiga. Rero nca nguma senga, hacagera igihe maze kubona mugaye amaguru, nca ndavuga yuko bashobora kugenda kubivuga mu biro nkataha nkaheba ishure. Bene data baca bavuga ati reka rero dukorane dusenge Imana, hanyuma tugende tubivuge ni muri direction, hanyuma babikore babigenze neza, baraba ukuntu bobigenza. Rero iyo ico gihe nca ndatombora, haca hasohoka itegeko rivuga yuko uwize ibice bibiri bamugirira mwayene. Rero baca bangirira mwayene y'ibice bibiri. Asha naje kuri afishaje cambamwo, ndamenya ndaronka diplome certificat d'humanité générale de poste fondamentale. Ndayironse rero. Ico gihe ndibuka ngiye gukora ikizeta nkigwaye nyene, nsubiye inyuma gatoya naciye manda ndarindira, ntashe bampaye uruhusha rwo gutaha. Naciye ndindirira ku rusengero ikibatizo, kubera nagomba kugenda mbatizwa. Baca bambatiza ico gihe n'ukuri naguma nihana ivyaha, natura ivyaha duto na tunini na binini vyose natura, nta kintu na kimwe. Asha numvise ikintu cyose kikampumanya naca naturana, kuko navuga ati nukuri je ndakeneye yuko igihe Yesu yabatizwa inuma ikaza ikamugwako, najewe ko yoza ikangwako. Niko naguma ndavyiyumvira, ariko ntivyabaye, kuko ntivyabaye nyene, kuko urumva twe turi abantu ntivyoba na gato. Ariko hageze aho mbatizwa narahawe mpwemu yera. Yego je nabatijwe mu mazi menshi, nararonse mpwemu yera. Hanyuma rero mbatijwe nca ndataha, ndamara igihe muhira, hanyuma ndagaruka gukora ikizeta nayikora nyene ntize nyene, kubera mu mutwe ntivyari bipanze neza. Nari mfise ikibazo kabisa. Ego muga ariko naguma senga cane, naguma natura amaraso ya Yesu Kristo, naguma nihana, naguma natura ivyaha, naguma mvuga tarera Imana, kuko nari nayisavye yuko yosubira ikampa rimwe nkakizwa nkataha mwijuru meze neza atavyaha mfise. Rero navuguma mvuga ati umwanya n'umwanya Imana yanyongeye iki gihe, yanyongeye nihane ntunganye vyose kugira ngo nce ntaha nka Ezekiya. Mwana noshimye, kuko nari numvise ubutumwa buvuga kuri Ezekiya ngo yongewe imyaka 15, ayongewe iyo myaka 15 mu nyuma ngo acakora nabi. Nane naguma mvuga ati Mana sinkeneye yuko nkora nabi nka Ezekiya, uzundinde kuba nka Ezekiya yaciye azikora nabi, kuko hanyuma yongewe imyaka 15. Nanze ko wanyongeye iyi minsi ibi yo kwihana, kwatura ivyaha, no gusenga, no kuguma mu bushobozi bwa mpwemu yera. Asha narimo umuriro mwinshi ico gihe, navuga ati nukuri ubushobozi narimwo, navuga ati ngira ubushobozi bwari muri lise Rutovu bwose nabutwaye, bwaciye buja kuri jewe, kuko narasenga rwose, nasenga nk'umuntu nyene amaze igihe kinini nyene akijijwe, yamaze kurama, n'umuntu nta n'abantu bashobora kumenya yuko je ndi umunyagice ariho nkigishizwa, nta n'umuntu yabitahura. Abantu baguma babona senga nk'umuntu nyene yamaze kurama. Cyo vyumva mbese abahezagire kabisa, kandi abampera umugisha gose, abampezagirire cane. Rero
nca ndakizwa ngumasenga ndibuka ndi gukora ikizeta je narakora n'ingoga mpejeje nkaca mba mu kuririmba indirimbo ivuga ngo turafise Imana bagenzi dukunda, turafise Imana bagenzi tubabara, turafise Imana bagenzi tazi kubesha, ivyo yatubwiye mugenzi zobishitsa. Eliya ibonye musi y'igiti c'umurotemu, yamubereye inyishu mugenzi zo kubera inyishu. Daniyeli nawe mugenzi yarayibonye, yamurokoye munambwe mugenzi nawe izo kurokora. Haraho wihebura mugenzi ukamenga urapfuye, haraho wihebura mugenzi kubera ivyo ubona, haraho wihebura mugenzi kumenga urapfuye, haraho wihebura mugenzi kubera ivyo ubona. Oya ntibesha Imana yacu irakomeye, oya ntibesha Imana yacu izokwishura. Twihangane twihangane, ijuru riratabara mugenzi twararibonye. Naho ubona uruhijwe mugenzi no gufatwa nabi, ukuvugwa nabi nshuti yanje siko guta agaciro. Ujya guhera gusenga mugenzi siyo nyishu y'ibibazo. Imana yatubwiye mugenzi kwizoduha umugisha, komeza gusenga no kwezwa niyo nyishu y'ibibazo. Reka guhemuka guma ku masezerano, rindira iyo Mana ugume mu kwizera. Ivyo yatubwiye izobishitsa niwaguma usenga nturambigwe no guhagarara. Reka guhemuka guma ku masezerano, rindira iyo Mana ugume mu kwizera. Ivyo yatubwiye izobishitsa niwaguma usenga nturambigwe no guhagarara. Ego Yesu ashimwe. Niyo ndirimbo naguma ndirimba numva mu bushobozi, kuko hari ivyo hari igice navuzemwo ivuga ngo haraho wihebura kubera ivyo ubona. Rero nanje hari ivyo nabona nkihebura, kasha numva irandemesheje iyo ndirimbo. Ego Yesu nabahezagire kandi abaha umugisha gose, abaha umugisha. Hanyuma rero ndakora ikizeta ndaheza, hanyuma rero ndataha ndasubira i Makamba, nkaguma senga kenshi, naguma senga ndi mu bushobozi bwa mpwemu yera nisonzesha kenshi. Harageze n'igihe ubwo kwisonzesha kenshi amaso asigara ari hejuru, amaso yararotse kubera nyene kuguma senga nongera nisonzesha kenshi. Rero haragera igihe Imana irambwira ati Jiste, turabona neza, ndabona intambara zose warazishoboye kuzigwana, ariko harasigaye iyindi ntambara ya nyuma, kandi nayo nyene uzoyishobora, uzoyigwana. Rero no kuvuga ico gihe jewe iyo ntambara ya nyuma uzoyigwana kandi uzoyishobora. Ico gihe rero nca ndatekana ikirambwira ati none wewe haragira yuko ndagutahana. Imana ariko imbaza, haragira ko ndagutahana? Ndayibwiye atoya. Ikirambwira ati nivyo kuri ntiharagira ko ndagutahana, kuko hariho ibikorwa gisigaje gukora utarakora, biri imbere yawe utarakora. Ikirambwira ngo umugabo nobereka Aburahamu ingene bameze, mwoca mukumbura gutaha. Ariko ntabo ndabereka. Kiravuga nimba mufise amaso yo kubona nimurabe murababona. Ariko kubera ico gihe nta maso y'impwemu nari mfise yo kuraba, sinabaye nkibibona. Ariko Imana yarambwiye ati nzogutahana hageze.
ndakwemereye ijuru. Aha rero ijuru tuzoritahamwo, tuzorigendamwo, bizogenda neza. Umuntu wese agwanire kwezwa, gutunganya kuri gito na kinini. Ijuru tuzorijamwo, Imana yararitwemereye. Hari ibyo yadusezeraniye muri Bibiliya, muri Yohana wa 14 ku murongo wa mbere, bivuga ati yarabidusezeraniye ijuru. Muhira kwa data hari amazu menshi, yataba hari mba ndabibabwiye. Ivyo yarabitubwiye. Ivyo rero tubishire muri ntibate, ntituvyibagire, twame tubigendana mu mutima kugira ngo tuzobigwanirire, Satani ntazobitunyage. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero mu nyuma Imana iratuma umuntu avuye Igitega, amutumye Igitega, araza arambwira ati wewe uri mu ishure ry'Imana kandi uri muri formation y'Imana. Rero uwo munsi Imana acaransengera, carambwira ati Imana izokugirira neza, wewe uzogume kora neza. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero haragera igihe uwundi muntu acaraza ansasumira irya jambo nahereyeko mu ngoma ya mbere 4 igice 4 ku murongo w'9 no 10. Ati Yabeshi yarusha icubahiro bene nyina, namwise Yabeshi kuko namushikanya ngoye. Yabeshi atakambira Uhoraho, Imana imuha umugisha. Ego rero niryo jambo ry'Imana ararizomera, acambwira ati rero Imana igiye kugukoresha ibintu tutazi na twebwe, ariko uze wirinde ntiwomoke ngo abadayimoni bakugirire nabi. Arabimbwira. N'ubundi wa kabiri wo muri korale, cheftaine wa korale centrale Makamba, araza arabimbwira na nyene gutyo. Rero niho naje mbona shikako n'icago ca trouble mentale. Rero nkagira trouble mentale, nkaguma mvuga ibintu bidatonze, nkakora ibintu bidatonze, kugeza naho abantu bagira ubwoba, kuko ibintu nakora byari biteye ubwoba cane gose. Haragera n'igihe nkagenda mu mabarabara, nkandika amaplake y'amamodoka, nkirigwa iyo nyene nkora ivyo nyene, tabindi nyene nkora. Rero birabandanya birakomera, kandi ico gihe nagira trouble mentale. Mukuru wanje yiga kw'ishuri ico gihe, na mukuru wanje maze kugira iyo trouble mentale kubera ibintu nakora vyari bisize ubwenge, waroberwa ko ngwaye. Rero ico gihe nakora ibintu bidatondetse gose, kugeza naho iyo trouble mentale yatanguriye ku rusengero. Rero ndabadurumbanya bose bariko barasenga, baca barasohoka. Basohotse baramfata banshira mu cumba c'amasengesho. Ico cumba c'amasengesho rero ncafata, hariyo n'igitanda, ncafata intsinga zose ndazirandaguza amaboko z'umuyaga nkuba, ndarandagura intsinga zose nsira ngaho. Binjiye basanga intsinga narandaguye, amatara naranduye, bariyumvirana none ko atafashwe n'amatara vyagenze gutya. Byari ibintu bisize ubwenge gose. Rero jewe hari ibintu nagenda ndabona, narashobora kubona nk'umuntu, narashobora kumubonamwo abantu batatu, nkamubonamwo umuntu akiri umujene, n'uwundi w'umutama, n'uwundi nyene w'umutama gose agendera ku gakoni. Namubonamwo, ndakuravye nakubonamwo abantu batatu. Rero ibintu nabona abandi sivyo babona. Narashobora kugenda kubona umuntu nkaja mbona ariko araguruka kujya kw'inyoni, tahe nkumva ibintu abandi nyene batumva, nk'abantu baba baragwaye trouble mentale. Mahe ndavugiye ntahe bo baca babimenya, kubera hari ibintu ushobora, iyo ugwaye trouble mentale hari ibintu ushobora kubona abandi batabona, hari ibintu ushobora kumva abandi batumva. Trouble mentale ni kwifata. Rero je ivyo bimenyetso ndabigira, baca barantwara. Aho rero
navuga ko ngomba kugira mariage, nafashwe trouble mentale mvuga ngo ngomba ngire mariage, nkapanga na date nkazipanga gutyo gutyo. Hanyuma baca barantwara ku bitaro, bantwara ikigutu, ibitaro vy'igigutu, baramvuza ndafata imiti ntoya kamitende ca ntangwa gukora kudandaza ibutike, idandaza amezi 5 ca nongera ndavaho nja mu Rutana, nongera ndavaho mu Rutana canja ibujumbura, nkorera ibujumbura, nkoreye ibujumbura nguma afata imiti, ndateba imiti ndayiheba, maze kuyifata imyaka 3 yose ntasiba ikinini mu kanwa, imyaka 3. Numva ko byari ibintu bikomeye cyane, ibintu nari ngeze mu kigeragezo gikomeye cyane. Ico rero nico kigeragezo Imana yambwira cyanyuma, ndiko ndagwana n'ubu nkiriko ndagwana, kandi nzotebaneshe kuko intambwe ngezeko ni intambwe nziza cyane, kuko meze neza nubwo ntaraheba imiti. Hanyuma rero ndayiheba imiti, mu nyuma canongera nsubira gufashwe nanjye nafashwe kwa kundi nafashwe ngomba gukora ubukwe. Ubwo bukwe rero nagomba gukora ubwo nari nabushikanye niko ba mwarimu barakira nyene raporo yuko ngomba kugira ubukwe. Mugabo ubwo bukwe nagomba kubugira kubera yari trouble mentale nyene, nafata nkavuga yuko ari Imana yambwiye ko ngira ubukwe, kandi ko utazorenza ukwezi kumwe, mu kwezi kumwe nzoba ndabugize. Ntanze raporo ukwezi kumwe, navuga ko mu kwezi kumwe ko nzoba ngize mariage. Urumva byari ibintu bikomeye biteye ubwoba. Rero byabananira ko ukuntu bofasha, kuko nta muntu n'umwe yashobora kumufasha. Ahantu bose narabatururuza, uza kumbwira navuga ati ibyo bintu ntibibaho, je ibyo twavuganye n'Imana nivyo nzi. Ariko yari trouble mentale, bwari ubugwayi bwo mu mutwe, n'umukobwa kandi dukundanye nari narose nyene, twavuganye yuko tuzokubakana nyene, twaravyumva kumwe tukabivugana ko tuzogira mariage mu kwezi kumwe. Umva byari ibintu bisize ubwenge. Rero nagenda mvugere ahantu nyene natabariwe n'abantu bariko baranyumviriza mu bintu bijanye no kubaka attentive kugira ngo ntibashobore guhusha, kuko uhushije urugo ni gihono. Kuvuga je naragiriwe ubuntu, Imana yarangiriye neza, kuko uko Satani yari yabiteguye byararase. Imana yarabizengazenze irabikora ukuntu bimwe bitangaje, ngire ndababwire, irabihindura ibigenza neza. Ubwo bukwe burafutwa kubera byabonekanye neza yuko rwaye mu mutwe ndi trouble mentale. Rero Imana icihagurutsa undi mukozi w'Imana ava mu Rutovu, rero ikiramuzana mu gisagara ca Bujumbura, caraza arantuma, acarambaza imva n'imvano y'ibintu, acasanga ahubwo mfise ikibazo ca trouble mentale. Acambwira ati rero wero tumanze tuje kukuvuza, ndabimwemerera, tuguma tuvyiga ko ibijanye n'ubwo bukwe, dusanga ahubwo Imana ntiyavuze yuko twubakana n'uwo mukobwa, kwabaye ukugwara mu mutwe. Maze kubibona neza yuko kwabaye ukugwara mu mutwe, ndaciye tupfavanura n'uwo mukobwa. Uwo mukobwa yaguma nyiruka ko nyene ngo ndamutware, kandi uwo mukobwa yari afise umwana akuze. Rero kubera nyene nari nzi yuko ari Imana yavuze, nico gituma navuga ati naho afise umwana nzomutwara, atangorane n'imwe nabibona. Rero tuca ndaronka rero uwo muvyeyi wo mu buryo bw'impemu arabimfashamwo, arabindongoramwo, n'ubu nyene arabimfashamwo keshi. Ikintu kindakiye cose ca ndamubwira, akaca mfasha, bikaca bigenda neza. Aramfasha kubitondeka neza, biragenda neza. Uwo mukobwa ndamusezera, ariko mu kumusezera
kuko je nari nzi neza ko ari Imana yabivuze bivanye n'amajwi numvise, nari nzi ko ari Imana yabivuze. Nca mvuga ati rero reka nsenge, reka sabe ikimenyetso. Nca ndasaba ikimenyetso, mvuga ati Mana, nimba ari wowe wabivuze yuko nzogire mariage n'urya mukobwa nyene afishe umwana, uhagurutse umuntu avuye hanze aje avuga ivy'iyi mariage kandi hatarenze mu ndwi imwe. Maze gusenga, maze gusaba ico kimenyetso mbone ntikibaye, naciye nizera neza yuko Imana itabirimwo. Maze kubona ko itabirimwo nyene nca ndabifuta muri seruvo vyose ndafutanganya. Urabona iyo mukundanye n'umukobwa mukamarana nk'igihe nk'ukwezi kose, mama maze kwiyumvanamwo muri we kugira umwikuremwo biragora cane. Rero nanje icatuma ndamwikuramwo cari uko mvuga ati je ibintu Imana itemera, Imana itarimwo, sije nobijamwo kuko navyo noshobora. Kuko ico gihe naho nagembagire mariage nta kintu nari mfise, nta n'ikintu na kimwe nari mfise, nta mahera nari mfise, nta n'urukoroti rumwe nari mfise. Amahera yose yari yarampezeko kuko nari narahomvye mu vyo nagenda ndakora vyose, nagenda ndahomba kubera nyene iyo trouble mentale nari mfise. Rero urumva ubwo bugwayi bwo mu mutwe. Rero ndashima Imana yuko umuntu agwaye mu mutwe ashobora gukira, kandi n'ukuri nubwo nagiye ku bitaro bakampa imiti sinova ubu nakijijwe nuko nagiye ku bitaro. Oya, ni Imana yonyene, kuko hari abantu baguma bivuza, bavujije nyene bagwaye trouble mentale, bagwaye mu mutwe batakize. Ariko jewe kubera numva nakize meze neza, ndashima Yesu. Ego, ndashima Yesu kandi yangiriye neza, yatumye yanira iyo mariage nagombe ngire, kandi byari bigoye cyane yuko uwo mutego Satani yarazanye ntashobora kuwugwamo. Kuko ndibuka igihe kimwe turi kumwe n'uwo mukobwa, basanga turiko turakora ibintu vy'amakarese n'ibiki, ibintu bityo ukamenga nyene birakijijwe, dukoranako ibintu nyene nk'uko nyene. Ariko Imana irandinda sinasambana. Imana yarakoze cyane, yankoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Yesu nabahezagire, niyi ntahe abayumvise mwese mukizera mukamva nyene ibikomeye biri muri intahe, muhezagirwe mugira umugisha, umwami abagumbire mu mutima. Yesu abahezagire. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.